Ibirori vyo kwibuka ku myaka 25 iheze umuhisi President Melchior Ndadaye Agandaguwe vyabaye kuri uyu wa 22 Gitugutu umwaka wa 2018 mu misa yo kwibuka uyu muhisi Musenyeri Inyange Anatole akaba yashikirije yuko Abarundi bakwiriye gukundana kubwiwe ngo nta maraso akwiye kongera guseseka mu gihugu cy'u Burundi. Reka vyinshi abitubwire. Yezu umwami ntiyashatse kwigungana ubuzima, ashaka gusangira ubwami. Umuntu wese arafite iteka ridasanzwe, umuntu wese imbere ya Yezu n'umwami, kandi ntacyo atakoze ngo azashikire ubwami bw'amahoro. Murabizi umwami ntacyo abura, ibyo akeneye aguma bironka. Nta n'umwe rero muri twebwe adashaka gutorana ubwo bwami. None ibintu bitatu nivyo dusabwe gukora. Mfatiye kuri ibi bisomwa twumvise, umwe wese rero agerageza. Hari gusenga, hari ibikorwa biboneka by'urukundo, hakaba no guhinduka. Gusenga bwa mbere, twaje gusenga, dusenge n'ishaka ryinshi bivuye ku mutima, kuko igisabisho kirahambaye. Abitavye Imana barakenera igisabisho cacu, kuko muri Eklezia Katolika turemera isangira mutima, isangira ry'aberanda. President Ndadaye igisabisho cacu niba atarashika mu ijuru baragikeneye. Indongozi bari kumwe ico kimwe n'isinzi ry'Abarundi bagandawe nico kimwe, barakeneye ico gisabisho. Hari ibintu byinshi tudashobora kwiha ariko duhabwa n'Imana. Muri ibyo tudashobora kwiha hari amahoro, hari wa muvukano, hari ryaterambere. Dusabe rwose amahoro uyu munsi, amaraso ntabagiseseka mu Burundi. Nawe Pierre Claver Nahimana umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu avuga ko intambwe ya demokrasi mu Burundi ngo biriko biraza buke buke, ariko hakavuga ko abagirizwa urupfu rwa Ndadaye koko ababiteguye bakabishira no mu ngiro batarafatwa, kubwo ngo bafashwe ni bato cyane. Umviriza. Tumaze iminsi twumva abantu benshi batari bake bamuvuga ku maradiyo, ariko benshi cyo bahurirako nuko ico yagwaniye, ico yavuze kandi yazize demokrasi mu Burundi cyarashitse. Twibuke yuko aho yagandagurwa mbere yaho nta kintu cyitwa imigambwe myinshi cyavugwa, nta kintu cyitwa amatora kugira umwene gihugu yitorere abamurongoye cyavugwa mu Burundi. Ubu rero yarakizize, ariko birashika. Ubu demokrasi yarashinzwe mu Burundi. Abarundi baraje mu matora ukuri kwamye, Abarundi barashobora kuvuga ijambo. Ntituvuze yuko byose bimaze gushikumera neza, ariko intumbero ya demokrasi ubu nta numwe ashobora kuvuga ati jewe ibya demokrasi, ibyo gutora, by'agateka kazina muntu, ibyo kumwene gihugu yogira ijambo ndavyanse. Ntawe ushobora kubivuga. Kuvuga rero ibyo Ndadaye yashaka byarashitse. Turashobora kuba tubikora nabi nkumbure, mugabo buhoro buhoro bizotera bimere neza, irage ryiwe riranguke. Twebwe uvyihweje kandi biragaragara aho yagandagurwa, abamugandaguye bamwe barabonetse, kandi n'ababitunganya bamwe baramenyekana. Wumvirije amakuru hirya no hino, ugakurikira amajambo yahavugiwe haba ku maradiyo haba hehe, byinshi byarumvikana.
ariko hageze gufata canke gucira urubanza abakoze icyo kibi kibishe cyatumye Burundi bugwa mu kaga, twasanze hafashwe hapfunzwe hacira urubanza abantu bato bato gose, burya nkumbure bajya bamunize canke abaherekeje, ariko abateguye burya bwicanyi rujya rupfu ababiteguye cyane cyane mu nzira za politiki ibigeze bakogwako. Twebwe rero icyo twifuza muri kino gihe gushika ubu nuko abateguye kiya kibi barondegwa, ubutungane bukabafata kuko barazwi, benshi barazwi, barashobora kuvuga n'abandi, bo barondera bakabafata bakabazana imbere y'ubutungane kugira ngo bacige urubanza, kugira ngo abarundi tureke kuguma twinubana, kuko bitagenze gutyo abarundi tuzoguma twinubana, abandi nabo bavuga bati nanje ko byagenze kuriya reka nzotegure kwihora. Ibyo rero nibyo bananya gutyo, ubucamanza butegerezwa kuhashika bugashika imbere y'abarundi bukatwereka abo bantu bateguye kiya kibi, bakongera bakavuga n'impamvu bagikoze. Niho abarundi twese twokwiruhutsa tugasubira tugasubiza hamwe tutikebana.